ni igihugu cabo c'isezerano kuko niho yabasezeraniye. Nibwo bunama bicara bakavuga ati twebwe u Rwanda nibarufata kuko ndabibutse abatutsi mu Rwanda sinje kuvuga ubwoko naye babwiye mugabo reka tuvuge kuko ni statistique birahari abatutsi mu Rwanda ni bice 14 kwijana abahutu mu Rwanda ni bice 85 kwijana umutwa ni gice kimwe nico gituma umva batana bavuga cyane bobo nta na stress babateye rero barimvira ni haba revolte ni haba revolution abahutu bakongera bakagifata bakakidukurako nivyo twabakoreye nivyo twirirwa turakora mu Rwanda nivyo twirirwa turihaya bizogenda gute ndabereka iki kabiri mbe murazi ko baciye bafata inyuma yaho bamaze kubona ko iyi manda ikurikira Kagame nta yatwara nta nkotanyi zitwara baciye bahitamo guhamba ry'amagufa kuko barazi nibava mu Rwanda bakaja mu gihugu ca Kongo kubayo bo babizeye ko bazobamwe bazobafata hajya naho mwogomba mukarasa mugacana amaguru batavayo baciye bahitamwo guhamba amagufa kugira bijya byo kwibuka birangirane no kukwibukwa kwa 31 physically babihambe bisunze ngo magufa ngo yaboze hehe ahubwo abazungu bababwiye ati reka tugira amatohoza turabe kayo magufa arabishwe mu 94 Kagame n'inkotanyi ziwe bahisemwo kuja kuba muri Kongo inyuma yaho Kagame azoba yaravuye ku butegetsi avuga ko ku mahoro avuga ko mu matora avuga ko arenze kuraswa nkuko nawe yarashe abandi ntavyo tuzi ariko nawe nyene ubwiwe arazi ko atari ko araharambira ko n'imandi kurikira atari yiwe hariho ni kindi kintu twumvise ngo bariko barategura kuja muri Kongo ku nguvu kugira Kagame n'ivyashika gapfa kuko hajya aba inkotanyi zose naburya bwoko bwiwe bwose bugira kuri Kagame burindishwa n'ubugome bwa Kagame Barundi kazi Banyarwanda kazi namwe nshuti z'u Burundi aba diaspora mwese mwumva runo rurimi ndiko ndakoresha ndabaramukije hanyuma maze iminsi numva hari amajambo guharira intambara ibina biriya ariko je nagomba nze kuvuga ku kintu kimwe kijanye n'igituma Kagame naho mworasaha rugaserukira ha atari kararota ava muri Kongo igituma niki Kagame nyuma y'imyaka 30 ariko butegetsi mu gihugu cy'u Rwanda yafashe ku nguvu ashesha amaraso yishe Havyarimana ari kumwe na Cyprien Ntaryamira umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'abari babaherekeje bose hakaviramwo itsembatsemba yari yarateguye yari yaragamije kuko ari byo batababwira abatutsi bari barimvye ibinogo ico gihe bon sinje kuvuga ubwoko ngo ndabivuge kuko nabo nkoresha imvugo nabo bakoresha kuko iyo umvirije Olivier Duhungirehe aravuga abatutsi umvirije Kagame aravuga abatutsi umvirije Baskovya umvirije Bakabarebe baravuga abatutsi igihe rero indege ya Havyarimana ikorowe mwese tureke guhendana bishe so wawe mukabona neza koko bamuripuye arashwe n'iroketo y'igisirikare woguma mu nzu hetse amaboko Ijya ni strategy yakoresheje kugira aprovoke abahutu hanyuma Kagame akoresha kagwi k'abatutsi yateguye batema abatutsi bene wabo bajaniranye n'abahutu kabakavuyo abahutu bagashavo bateme abahutu n'abatutsi bose kuko baratemaguranye uko kujya berekana amafoto ngo y'abatutsi batemye n'imipanga barokotse haro n'abahutu batemye n'imipanga barokotse kandi n'ikindi kintu Kagame yibagira n'inkotanyi nuko benshi mu barokotse abo bitwa ngo bacitse ku icumu banyegejwe n'abahutu murazogenda haba umuco mu benterview mu babazi warokotse gute azokubwira n'umumama n'umukecuru n'urugo kanaka nahungiyemwe barampishije munsi y'igitanda ariko nabo bagiye barabahisha vyagiye birangira bicwa kuko bagenda baragirizwa ko bahisha abatutsi bakica ama interview ni menshi mwarabonye ba Jonathan mwarabonye n'abandi benshi bavuga ati uko biri kose tureke gutamwikwa uruhande rumwe iyo muko muribuka ngo genocide yakorewe abatutsi nta bahutu bapfuye mbo abahutu bapfuye ari inzira karengana sinanse ko hari abatutsi bifadikanije n'abandi mu kwica abantu sinanse ko hari abahutu bifadikanije n'abandi mu kwica abantu none nimba mushobora kuba mwibuka kagwi k'abatutsi bishwe nta bahutu bapfuye binzira karengane batagize genocide dufate
dukoresheje amajambo muvuga nta bahutu banyegeje abatutsi bakabihogwa bakicwa bo byo muri ko muribuka abatutsi abahutu mu bashirahe babazize cyo ni kibazo hama rero sinje kuvuga ubwoko cyane nje kubasigurira igituma Kagame Amerika ibihugu byose bya rutura mu isi bivuga vayo kurayo RDF vayo reka gushigikira M23 ukuri rero nuko Kagame ntashobore kurota ava muri Kongo kuko niho honyene azeye uburaro n'uburamuko Kagame arazi neza ko vuba eka sinavuba gusa abahutu baba n'abatutsi batamushigikiye barikanguye nico gituma ubona atajambo ntibakivuga urumva bako barategura plan B eka n'umugambi ngo wavuba n'umugambi wateguye kuva kera baragerageje kwiyumvira kuri Tanzania kuko muri East Africa ibihugu bibiri binini yabari kujamwo kono nacaye kugabura ni Tanzania na Kongo ariko Tanzania yoyo ngo yabananiye canke bayikuye ku mutima kuko ngo igisirikare ca Tanzania n'abanye Tanzania baho bakunda igihugu cabo ngo udashoboye kubakorompa udashoboye kubaharushwa ngo bagurisha igihugu cabo baca bahitamwo Kongo bisunze yuko Kongo ari nini Kongo ifise ubutare barondera buzoba nabatunga nibahafata bakahaba kandi Kongo indongozi zaho igisirikare n'inzego zaho z'umutekano byoroshe kuzifatisha amafaranga arivyo vyivyure twikanguye twumva ngo Goma yafashwe atantambara Bukavu yafashwe atanambara ivyo babiteguye kuva kera Kagame n'inkotanyi ziwe bahisemwo kuja kuba muri Kongo inyuma yaho Kagame azoba yaravuye ku butegetsi abuva ko ku mahoro abuva ko mu matora abuva ko arenze kuraswa nkuko nawe yarashe abandi ntavyo tuzi ariko nawe nyene ubwiwe arazi ko atariko araharambira ko n'imandi kurikira atari yiwe hariho n'ikindi kintu twumvise ngo bariko barategura kuja muri Kongo ku nguvu kugira Kagame n'ivyashika gapfa kuko hajya aba inkotanyi zose naburya bwoko bwiwe bwose bugira kuri Kagame burindishwa n'ubugome bwa Kagame haga rero naho murara muravuga musemerera musubira ubu Kagame byaranavuzwe si jeje nyene Kagame yapakiye imiduga n'iyindi atwara abanyarwanda mu gihugu ca Goma mu gace ka Goma murantunga ku nguvu Ibukavu ho ntivyakunze ko Bukavu yasa niri kirigarurirwa ibihande vyinshi vyashika nka 10-12 na n'inyeshamba canke n'umuhari wabene igihugu biyunze baje hamwe wa Wazalendo rero Goma mwarabonye n'amavideo bavuga ati ngo twafashe igihugu cacu abamama baja ku marompo y'Igoma n'ahandi bihaya ngo bari mu gihugu cabo c'isezerano ni igihugu cabo c'isezerano kuko niho yabasezeraniye nibwo bunama bicara bakavuga ati twebwe u Rwanda nibarufata kuko ndabibutse abatutsi mu Rwanda sinje kuvuga ubwoko naye babwiye mugabo reka tuvuge kuko ni statistique birahari abatutsi mu Rwanda nibice 14 kwijana abahutu mu Rwanda nibice 85 kwijana umutwa ni gice kimwe nico gituma umva batana bavuga cyane bobo nta na stress babateye rero barimvira ni haba revolte ni haba revolution abahutu bakongera bakagifata bakakidukurako nivyo twabakoreye nivyo twirirwa turakora mu Rwanda nivyo twirirwa turihaya bizogenda gute ndabereka iki hakabiri mbe murazi ko baciye bafata inyuma yaho bamaze kubona ko iyi manda ikurikira Kagame nta yatwara nta nkotanyi zitwara baciye bahitamwo guhamba ry'amagufa kuko barazi nibava mu Rwanda bakaja mu gihugu ca Kongo kubayo bo babizeye ko bazobamwe bazobafata hajya naho mwogomba mukarasa mugacana amaguru batavayo baciye bahitamwo guhamba amagufa kugira bijya byo kwibuka birangirane no kukwibukwa kwa 31 physically babihambe bisunze ngo magufa ngo yaboze hehe ahubwo abazungu bababwiye ati reka tugira amatohoza turabe kayo magufa arabishwe mu 1994 kuko biravugwa ko ajya amagufa ari 1998 mu bihumbi 2 n'abandi bose bagiye baricwa inyuma kuko ukoresheje ubwenge abapfuye mu 1994 Kagame yabayoye ryari inkotanyi zabayoye ryari zirabegeranye ahubwo bijya bivugwa ko arabo Kagame bamaze gushika ku butegetsi n'inkotanyi ziwe bagiye kwica ikibeho mwikambi y'ikibeho abandi babasanga Kisangane n'uturere twinshi babikozemo baca baregeranya burya buhanga n'amagufa bashira hajya kugira baze baribuka mugabo hajya nta kimenyetso na kimwe Kagame afise yemeza neza ko ari amagufa y'abatutsi gusa nico itwana ariko ndababwira ati iyo muko murunama ni muname musenga ku mutima nimba muri ko murayobogwa neza mutari ko murahendwa ni mwibuka abo batutsi mugabo mutibagiye ko haro n'abahutu babazize kandi murajya amagufa nimba Kagame yiyemera nareke ababijejwe hariho ubuhinga buhanitse bamenya ry'amagufa amazi imyaka ingahe nimba ari 1994 1993 bimenyekana
nimba mu 2098 n'ahandi 2001 naho nyene bimenyekana ariko ico kuko badashoboye kucemera bace bahitamwo kuyahamba ni mu mbeshuze mwarumvise ko hafashwe itegeko ryo kuyahamba bashaka gusiga bayahambye ivyo byo kwibuka vyabo birangira no kwibuka 31 kuko iyi manda ikurikira Kagame arazi katarimo siniko ndahamukura ariko nyene ubwiwe n'inkotanyi zimukikuje zirazi katarimwo kuko Kagame ntazobandanya yica abaje kumukonkihansa nuzoguma wiyamamaza gute mu Afrika kuvisi yabaho nta mukuru w'igihugu atogwa ku majwi 99 n'ibice 99 wumvise rujya gwamo ubu haba motare bahagurutse nabonye Scovia yagiye ku ruhande rw'abamotare gira kunuku ukuri kurateba ariko kugashika rero Kagame kuva muri Kongo ntibikunda haga naho mworasa naho mugira gute ahubwo baguma basenga bafate uburere bwinshi cyo tumabujya burere nico tumabonye ryari Scovia nabimenyesha makuru bakorana kuri za mbonesha kuri zabo Kagame yabahiyamwe imitahe ngo Burundi ngo ruhana he ngo na Kongo bacapa ngo dufashe ngaha yivugisha ngo abishira kuri M23 ngo inyeshamba reka ndagahetse ngo inyeshamba zifashe ngaha ngo abarundi ngo tuzoba dukufite ngo imigenderanire y'abarundi n'abakongomani bakitabira ngwego ndababaza kubera iki intambara ya Kongo intambara ya Kongo kuvitangura ibimenyesha makuru vyo mu Rwanda arivyo vyagize access nivyo bitanga makuru y'uburyohe pemporta abakongomani bariko barapfa abanyarwanda imenyesha makuru vyo mu Rwanda ntibibaharura bo wivuga ati abanyamurenge abatutsi bari muri Kongo nimba vy'ukuri bajya abatutsi bo muri Kongo muvuga bariko baricwa atari abanyarwanda gusa abatutsi bo muri Kongo mwe muja ku intervena gute batwigwaneho ngo barabayo bajya bose n'abanyarwanda mwombira gute umukongomani naho mushira muri Espagne prononciation imvugo y'igikongomani gumaho mugo bajya bose mutwereka ku mateleviziyo bangoma nabajya ba guvernere mushiraho n'abanyarwanda 100% aho bavukiye turahazi none muja kuvuga abantu ngo barako barongorwa n'abakongomani ngo n'abanyamurenge gute Kongo kuvibaho naho tuba tukiri bato data ubwoko bw'abatutsi muri Kongo buriho kuva ryari kandi ico nzi neza nuko iyo igihugu gifise abatutsi kigira n'abahutu muri Kongo hari abahutu